Hello everyone guys, it's your boy Black Obama ngarutse kuri twa dutrike tw'ingenzi tuba tugezweho kuri telefone. Guys, no musi ndabazaniye update y'ingenzi iri muri application ya Translate. Guys, iyo application nta muntu numwe atayifise muri telefone yiwe, n'umuntu atarazi uko ikora. Ndaje muri iyi video ngo ndamwereke uko application ya Translate ikora n'akantu k'ubwenge bongeyemwo kandi k'ingenzi na cane aha mu Burundi. Okay guys, application ya Translate ku batayizi ni application ishobora kuguhindurira ururimi nimba uri kuvugana n'umuntu avuga igishinwa wewe uzi kirundi, uburyo ushobora guhindura ico gishinwa kwandikiye ukagishira mu kirundi, ugashobora kubona ivyo kwandikiye mu rurimi wumva. Guys, ako niko kantu k'ubwenge nje kukuzanira, tutibagiye yuko nje kukwereka n'uburyo bashizemwo ururimi rw'ikirundi muri application ya Translate, n'ibintu bitari bimenyerewe mu ma application yuko ushobora gusangamwo ururimi rw'ikirundi. Okay, shonda subscribe rero kugira ivyigwa nk'ibi ntibizoze biragucika. Update z'ingenzi nkizi zizoza ziragufasha haba mu buzima busanzwe. Okay, twagiye rero, banza ukore kuri subscribe, ufonde jeme, ucushira n'ikibazo ufise muri commentaire. Nimba naka gatrike ndakuzaniye kagukoreye umuti ca wandika muri commentaire. Okay, twagiye rero ni mubanze mu bifashe tugene na gatrike kuno musi. Okay guys, nibaze yuko mwabihejeje, reka rero tugende na application yacu ndabereke uko ikora. Okay, banze ndabereke uburyo ikora ku batayifise no ku bari bayifise, ndabereke uburyo we nawe muri iyo wawe yozamwo ururimi rw'ikirundi. Okay guys, okay, murabona nk'ubu ufyonza ahantu harise ngo enter text, aha urashobora kwandikamwo amajambo ubushaka. Murabona aha hepfo yuko hari ngo English na French. Aha nukuvuga wandika ijambo mu Congereza rigaca riza mu Gifaransa. Reka nkuba aha hejuru rero twandike ijambo ryo mu Congereza, twandike nk'akarorero. Dufate twebwe tuzi Congereza, tugomba turabe ivyo twanditse mu Congereza tubishire mu Gifaransa. Twandika ati hi, how are you? Okay, mwona ngo sari komavati. Mwona guys, ni application nziza cane kandi ufyonze ngaha kuri aka kantu ngaha urashobora kumviriza ivyo wanditse uburyo babisomamwo. Okay, mumvirize neza. Hi, how are you? Okay guys, murumva yuko ari application nziza cane kandi y'ubwenge. Okay, akantu rero k'ingenzi bazanyemwo nuko bashizemwo ururimi rw'ikirundi. Nk'akarore wewe uzi ikirundi. Okay guys, sorry gatoyi, mubona aha hepfo hari French, aha hari English, sorry, niho ushiramwo ururimi wewe ushaka kwandikamwo ibintu vyawe. Rero ushiramwo ikirundi, ugaca usa aha hejuru ukasacinga citwa rundi, uko nyene rundi, uca ufyondako wanditse urabona yuko gica kizi ikirundi, uca ufyondako. Okay, hama aha naho aha hari French, n'ururimi ushaka ivyo bintu wanditse biza kuzamwo, uca ufyondako naho ugashiramwo ufyondako ugashiramwo ururimi ushaka ko ibintu biza. Nk'akarorero dushiremwo nk'igiportugale. Guys, Portugal hariya kwa ba Cristiano muca mubona rujya rurimi rwaho, utarumenyereye nyene ntiwoshobora kumenya uko bavyandika. Reka rero nko twe twandika ikirundi gice kiza mu Portugal. Reka twandika ati mwaramutse. Okay, mwaramutse, ndibaza murabibona ngo boom dia. Guys, murabibona iyi ni mwaramutse. Okay, sorry gatoyi, hajemwo ikinyarwanda. Reka duhindure dushiremwo ikirundi. Hari ikinyarwanda twandikamwo rundi nkuku. Okay, tugire bite, mumeze neza bite, gusa sinzi ko ari kirundi. Okay, reka twandikemo nk'amajambo asanzwe amenyerewe mu kirundi. Reka tugire mwiriwe neza. Okay guys, murabibona nta twanditse mwiriwe bisigura hola ni giportugal ariyo bisigura mwiriwe. Okay guys, rero aha ndibaza murabona yuko ubu bavyoroheje cane. Reka rero tuje muri Play Store ndabereke uko ushobora kuronka ino application, nuko ikirundi nawe we coza muri application wari usanzwe ufise nimba wari uyifise. Aha rero ucuza aha kuri Play Store yawe. Okay,
ucuza kuri Play Store jewe ngiyi winjiremwo, okay, hama uzaha hepfo kuri search aha twandika turonderera ibintu, hama ufyonde hariya hejuru wandikemwo ijambo translate kurya hama ufyonde kuri aka ka recherche ngaha kugira batwereke application zose zitwa translate, okay. Wewe rero uze kuraba iyi application izobitangura ngaha iri musi y'umurongo, ndibaza murayibona abantu benshi mubona yuko na cane yuko hariyo application nyinshi bisa, rero uze kuraba iyi iri ngaha musi y'umurongo. Ikindi kintu worabirako mugiye kugoye uze kuraba iyi logo yayo, murabona yuko donc imeze nk'iyiri ndani irya logo yayo, ariko murabona yuko izi nazo iroga ibiboneka nyene nk'uko ubona yuko bitandukanye ukuntu ikoze. Aba n'akantu k'ubwenge ndagushiriyemwo kugira uze kumenya application utoye yuko ari ya original, hama uca ufyondako uce winstalla application yawe, uca ubona ahantu handitse ngo installer, hama uce uyinstalla. Mu gihe naho wari usanzwe uyifise kugira uca uyishira ajuru kugira ururimi rw'ikirundi ruze canke n'ibindi bintu vy'ubwenge boba barongeyemwo, naho nuraza uca ubona ahantu handitse ngo update canke mettre ajuru mu rurimi rw'igifaransa, okay. Hama rero application iza guca igushikira, reka mbanze futa amadone kugira tujane n'uburyo iza gushikira iwawe, yaba warasanzwe ayifise yaba n'uyitanguye kuyikoresha akibona iyi video, okay. Kadufuta amadone rero kugira tuze kubona twese uburyo application ikora, okay. Aha rero application yawe izoba yashitse muri telefone yawe, okay. Hama uze uyemeze ko jewe ngiyi translate application ikiri nshasha nuko yuguruka, mubona yuko ata bintu vyinshi ugenda uremeza. Hama rero hahambere nkuko nariko ndabibabwira, hahambere niho wandika, hahambere niho ushira ururimi ushaka kwandikamwo ikintu, aha naho n'ururimi, aha kabiri n'ururimi ushaka yuko ivyo bintu wanditse biza kuzamwa. Ahantu handitse ngo intertext nivyo wewe rero wandika, ugomba wandike aha nivyo uca wandika bivanye n'ururimi uba washizeho. Reka rero dushe twandika twebwe aha hepfo tubanze dushireho ikirundi rero, aha dushireho ikirundi, aha uca ufyonda hariya hejuru kwaka kantu ka recherche wandike rundi, aha wandike ko rundi, murabona yuko ica izi kirundi, uca fyondako aha naho hakurikira uca wandika ururimi ushaka yuko ivyo wanditse biza kuzamura. Reka nk'akarorero tuhashire igifaransa, reka dushireho igifaransa nk'uku, hama rero aha uca ukandikaho ikirundi bice biza mu gifaransa. Dushe twandika ati mwaramutse neza, mwaramutse, sorry turihenze, mwaramutse neza, okay. Murabona yuko mu gifaransa ari bonjour, twebwe n'amahoro, shireko twebwe n'amahoro, okay, n'amahoro guys. Murabona yuko ngo bonjour nous sommes en paix, ndibaza murabibona twebwe n'amahoro nuko biba bimeze. Hama rero ibintu bawanditse nk'akaroro muri ko muvugana n'umuntu ushaka kubikopya, uca ufyonda ngaha hama ugaca ugenda kw'iyo message mwariko muravuganako n'umuntu, ugaca ufyonda ukagumizako, ugaca ubona ahantu handitse ngo past canke se kore mu rurimi rw'igifaransa, okay. Reka rero duhindure nk'urundi rurimi, dufate rero turiko tuvugana n'umushinwa guys, okay. Turiko tuvugana n'umushinwa, aha kabiri duca dushiraho igishinwa, turabe ko kiba citwa, turabe igishinwa, tazereka najo tugira igihindi, igishinwa simbona ukuntu kiba citwa, duca dufyonda nka kuri hindi nyene n'igihindi, ubona yuko caje. Reka dushe twandikamwo turabe mwaramutse mu gihindi uburyo biba vyandikwa, mwaramutse, okay. Mwaramutse uca urindira bikaza ngaho biriko biri translatinga mu rurimi rw'igihindi, okay guys. Murabona yuko aha hepfo mwaramutse yacu yaciyiza mu gihindi. Aha rero nimba wari kuvugana n'umuntu yumva urwo rurimi, urashobora guca umurungikira mukabandanya muyaga muriko murahuza, kandi mwe mutazi ubu buryo ibi bintu bishobora kuba bimeze, izi ndimi utazitahura ugaca ushobora kubibona, okay guys. Murabona yuko ari akantu k'ubwenge cane
kiyongereyemwo dufata naho twandike dushiremwo igifaransa dushiremwo French. Okay, French naho duce dushiramwo ikirundi duce dushiramwo rundi. Guys, ururimi ruratandukanye n'ikinyarwanda hinge navyo ce ndabereka aho bitandukanye. Reka rero nk'akaro twandike bonjour. Bonjour mubona mu kirundi ni mwaramutse. Guys, ni kirundi neza ikirundi kurya muzi ikirundi. Reka nk'ubu tugire bonjour ize mu kinyarwanda turabe. Kinyarwanda uca wandikamwo hariya hejuru kinyarwanda ugaca ufyondako nk'ubu twumve nk'akarorero nk'ijambo ryo mu gifaransa batuzanira mu kinyarwanda. Okay, guys, twumve nk'ikintu twokwandika mu gifaransa bazane mu kinyarwanda. Twandike sinumva ikintu twokwandika guys batuzanire mu kinyarwanda. Reka ntaco twumve tugire ati guys, sinumva kabisa ikintu twokwandika mu gifaransa gice kiza mu kinyarwanda. Ariko igikuru nuko mwashoboye kubona uko ibi bintu bikorwa, uko application ikorwa. Guys, ico ndagusaba nuko ufyonda kuri subscribe, ufyonda aho hepfo kuri subscribe canke s'abone, utibagiye no gufyonda kuri ako gakengeri mu gihe cose tuzanye ivyigwa nk'ibi uzuraba uwa mbere mu kubibona, nyene uzurabibonera ku mwanya. Guys, ndakwibutsa je turi kumwe muri iki cigwa ni jewe nyene Barack Obama nkoma ndabagezaho ibi vyigwa vy'ingenzi biba bigezweho kuri telefone. Okay guys, iyi video rero cofasha uyisangize mugenzi wawe, uyipartage abantu benshi bashoboka kugira urashobora kuba uriko uravugana n'umuntu nawe mu gihe atazi uru rurimi muriko muravuganiramwo, urashobora guca umuha iyi video agaca yiraba agaca abona uburyo muzoza muravuganiramwo kandi mudasangiye ururimi. Okay guys, ciao ciao. Rero ufise ikibazo ca wandika muri commentaire, nayo ushaka kuza muri groupe ya WhatsApp urashobora kunyandikira. Nimero ya WhatsApp ni 62 601 434. Okay, iyi ni nimero ya WhatsApp. Ndakwibutsa yuko ndayikoresha kuri WhatsApp gusa. Ushaka nimero isanzwe nayo ni 66 649 964. Okay, iyi ni nimero isanzwe guys. Okay, ciao ciao. Rero tuzosubira mu yindi video izokurikira arico kindi cigwa. Ciao ciao, mu yindi video izokurikira.